Njuti mugenzi muvukanyi wahisemwo kubana nanje muno mwanya ukiganiro c'inkuru nziza kuri bose. Michel Ntamubano ndongeye ukuramusa kandi nguhe ikaze muno mwanya w'ikiganiro cawe. Nizere kandi kushishikara kugira ibihe vyiza byuko watanguye umwaka mushasha, kandi iki n'ikindi gihe uhoraho akongeye kugira ngo uyikorere wewe wamaze guhitamwo kugendana nayo, ariko kandi ni n'igihe uhawe wewe utarafata umwanzuro wo kwakira agakiza ngo wemangire umwami Yesu, ugendane nawe ukorera Imana kugira ngo utegure kazoza kawe aho uzoba igihe uzoburangije urugendo rwo mw'isi. Uno munsi tugiye kurabira hamwe amajambo y'Imana aza kuturongora mu kwishura kuri iki kibazo kivuga ngo Yesu vy'ukuri ninde? Yesu ninde? Ko twari turi mu gihe cyo kwibuka ukuvuka kwiwe, kandi iri zina Yesu rikaba ari izina ryabonetse mu buryo budasanzwe. Tugiye kwigira hamwe iciri zina risigura, ariko na cane inyungu dushobora kuronka biciye muri iri zina. Rero mugenzi, twishimikije aya majambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca mbere ku murongo wa 31. Ano majambo aratubwira ngo umve uzosama inda uvyara umuhungu kandi uzumwite Yesu. Ngaya amajambo dusomye Imana yari itumye umumarayika Gaburiyeli aza kubwira Mariya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muzomenya ukuri kandi uko kuri kuzobatera kwidegembya. Tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice 8 ku murongo 32. Igihe kimwe ciza kinezereje mu bihe by'abubakanye ni igihe bamenye ko bagiye kuronka umwana. Ni igihe umukenyezi yumva ko yibungenze. Haheze igihe mariage ibaye umukenyezi atarasama, haba uruhagarara mu mitima yabo bompi. Amajambo avugwa ni menshi kandi yose akaza akomeretsa umukenyezi. Benshi bashobora kuba barabaye muri ubu buzima bakabona ingene byagiye birabagora igihe nk'umuntu amaze umwaka atarasama canke unarenga. Ayabona n'ayabwigwa sayovugwa. Umukenyezi akagiranira ingorane n'ayinabukwe canke baramukazi biwe. Ibyo bikanduruka bigashikira no ku mugabo wiwe, bishobora gushika igihe arengegwa bigatuma yona afata ingingo zitari nziza zo kuba yoheba ububakanye canke agatangura kumwanka bivuye kuri uko kwihangana gukeyi. Igihe cyo kwibaruka rero kigeze, mu myiteguro myinshi ikorwa habamwo no kwiyumvira kw'izina bazomwita. Sinibaza ko bishobora kuba bishika aho umuntu atarinye n'umwana ari watora amazina yose ari bwitwa umwana. Abavyeyi nibo bayatora kandi bi baravyitondera cane, kuko izina umwana azogumana ibihe byose azomara kiriho ntiripfa gutorwa. Nico gituma muri kino gihe iyo umwana atashimye izina abavyeyi bamuhaye, ashobora gukurikirana inzira y'amategeko maze izina ryiwe rigahindurwa. Rero bisaba umwanya abavyeyi bakaronderera hose, haba mu bitabo vyeranda canke ahandi hose, barondera izina ryiza bazita umwana wabo, kandi ubwiza bw'iryo zina buhagaze kuco risobanura. Igihe Yosefu na Mariya bari biteze umwana, ivyabo byabaye bidasanzwe, kuko ntibigeze biyumvira kw'izina bazokwita umwana wabo nk'abandi bavyeyi. Imana niwe yabatoreye izina ry'umwana wabo. Imana yatumye marayika Gaburiyeli kubwira Mariya izina bazita umwana wabo. Yamubariye ko bazomwita Yesu. Aha rero niho utahurira ko uyu mwana atari ubusanzwe. Ntiyari umwana yabyawe n'umugabo. Nyene umwana ubundi niwe yita izina. Kuba Yosefu atisi izina ry'umwana yavutse birasigura ko atari uwiwe, ariko umwana ari uwamwise izina, nawe se ubundi ni Imana. Yesu ni umwana w'Imana rero. Yesu risobanura ngo umwami arakiza. Mbega vyoba byari bifise akamaro kahe kuba uwo mwana yariswe Yesu? Iri zina ikintu kidasanzwe rimaze ni ikihe? Dusomye mu byakozwe n'intumwa igice ca 4 ku murongo wa 12, ano majambo aravuga ngo
nta wundi agakiza kabonerwamwo, kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Imana ishimwe cane. Izina riruta ayandi mazina. Mugenzi unkurikira, naho hariho amadini menshi yubakiye mu bwami bw'umwiza adaha agaciro kabereye izina rya Yesu, kandi bakabikora bashaka gucafuza ubukristo, Yesu ni nyishu y'abarushe bose, kandi muri we no mu butumwa bwiza bwiwe bw'agakiza honyene ubuzima nyabwo muri we niho bubonekera ku bantu bose bapfiriye mu byaha byabo. Njuti yanje, Yesu ni inzira, nukuri n'ubugingo kuri abo bose bari mu nzira ijana mu rupfu, kandi badashobora kwigobotora mu buhumyi bwo mu bwenge bwabo no mu bw'impemu batewe na Satani umurwanizi. Abaza kuri we bose abaha ubuzima, kandi akabubaha busagutse. Yesu ni umwagazi w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abo mw'isi bose. Ntaco bimaze ko woguma uruhishwa n'umuzigo w'ivyaha ufise, kandi ariho ngo akuruhure. Yesu ni urutare rutigera runyiganyizwa, kandi ruhoraho, uko urunganwe ruzogenda rukurikirana n'urundi, kandi urwo rutare nirwo abantu bose bashobora kubakako nka fondasiyo y'ubuzima bwabo. Njuti yanje, ni iby'igiciro kumenya Yesu Kristo ubwawe, atari kumufata nk'umukiza wawe gusa, ariko kandi ukwiye kumufata nk'umukunzi wawe atazigera guheba, umwami azokurongora, umukwe yaje aturutse mu ijuru, kandi azogaruka kukujana iwe. Kuva umunsi wamwakirako ngo aze mu mutima wawe, umaze kwatura ibyaha byawe, ubu utegerezwa gukurira mu buntu bwiwe no kumumenya, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mu cete ca kabiri canditswe na Petero igice ca 3 ku murongo wa 18. Intumwa Pawulo yarashikamye mu kurondera kumumenya no kugira imigenderanire ya hafi kandi ikomeye nawe. Yagize ati, byose mbibona nk'aho ari ubusa. Dusome mu Filipi igice ca 3 kuva ku murongo w'8 kugeza ku murongo wa 10. Ano majambo aravuga ngo, eka mbere n'ibintu byose ndavyiyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubw'uwo nahombye ibintu byose, ndavyiyumvira ko ari shano, kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, ntafise ukwanje kugororoka kumwe kuva ku byagezwe, ariko mfise kumwe kuzanwa no kwizera Kristo, niko kugororoka kuva ku Mana guhabwa uwizeye, ngo ndamumenye, menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe, n'ugufatanya nawe imibabaro yiwe, nshushanywe n'urupfu rwiwe. Nguku uko intumwa Pawulo avuga ingene yarimbuye igiciro cy'iryo zina rya Yesu Kristo, ingene yarimbuye inyungu zo kuba muri Kristo no kumumenya, afata ingingo yo guheba ibindi by'isi byose kugira ngo arushizeho kumumenya. Nshuti yanje, aha Pawulo tubwira ko hariho ibintu bishobora kuboneka nk'intambamyi canke nk'inzitizi zotuma tudashobora kumenya umwami nk'uko bikwiriye. Aravuga ngo ikibirengeye ikiruta byose ni kumenya Kristo, kandi kugira ibindi byose udafise Kristo ngo ni ubuhombe. Mbega weho ntaho wowe uri kurahomba kushiza umutima cyane kukurondera itunga ryo mw'isi, ariko utari kurarondera iry'ijuru. Pawulo akugiriye inama ngo uhindukire wikebuke urondere itunga ryo mw'ijuru, woye kwama mu buhombe hamwe utoba ufise Kristo. Umwami Yesu yiyerekana mu kunengesera kwiye kose biciye mu mazina yitirirwa ivyari nk'uko tuyabona muri Bibiliya. Aya mazina wihweje neza woyashira mu mice 4. Bwa mbere, izina ryiwe bwite. Bwa kabiri, amazina yahawe yerekana ko ari Imana. Bwa gatatu, izina ryiwe risanzwe rizwi imbere y'amategeko, hamwe n'ayandi mazina bamuha yerekana icubahiro ciwe, titre.
mugenzi uriko uranyumviriza, izina ryiwe bwite ni Yesu, Yeshua, risigura ngo umwami niwe gakiza. Wibuke ko iri zina Imana ariyo yarihaye umwana wayo. Usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca mbere ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 21, ano majambo aravuga ngo akigiyumvira umumarayika w'umwami Imana amwiyerekera mu nzozi, aramubarira ati, Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Imana ihabwe icubahiro cane. Yesu Kristo wo ngo niwe azokiza abantu b'Imana ivyaha vyabo, gushitsa ku rugezo rwo kuba umukiza w'Abisirayeli n'isi yose. Yesu yategerezwa kuba Imana muntu itagira gasembwa. Byabaye ngombwa kubanza kuvuka nk'abandi bo mu muryango wa Dawidi kugira ngo abe umwana w'umuntu, kwari kugira ngo azoshobore gucungura abantu nkawe, ababere ikimazi gitangirwa ivyaha vyabo. Imana yo mwijuru yatanze umwana wayo ikunda biciye mu gikorwa ca mpwemu yera kugira ngo nk'umuntu ashobore kuba umwana w'Imana. Nico catumye abyarwa n'inkumi, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca mbere ku murongo wa 27 kugeza ku murongo wa 25. Mu bushobozi bwiwe nk'Imana, Yesu angana na se. Niho catumye avuga ngo jewe na data turumwe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 10 ku murongo wa 30. Yabariye abigishwa biwe ngo uwumbonye ababonye data. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 14 ku murongo w'9. Yesaya nawe yabwiwe ivya Yesu, ashikiriza isezerano kuri Isirayeli k'umwana abavukiye, kandi kuwo azoba Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho. Yesaya 9 ku murongo wa 6. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 5, ijambo ry'Imana rigaragaza ko Yesu na se bangana. Dusome muri igice ca 5 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana dore ku murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 24. Nuko Yesu asubira kubabwira ati, nukuri ndababwire, ntacu umwana ashobora kwigenera atabonye se agikora, kuko ibyo se akora byose n'umwana acabikora kuno. Kuko se akunda umwana akamwereka ivyo akora byose ubwiwe, kandi azomwereka ibikorwa biruta ivyo, kugira ngo mwebwe mutangare. Nk'uko se azora bapfuye akabaha ubugingo, niko n'umwana aha ubugingo abagomba. Kuko se atanumwe acira urubanza, ariko imanza zose yazishikirije umwana, ngo bose bubahe umwana nk'uko bubaha se. Utubaha umwana ntaba yubaha se yamutumye. Nukuri ndababwire, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rukinja, ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Imana ishigwe hejuru cane. Rero ibi dusomye nibyo bitwereka ko Yesu na se bangana. Ubwa mbere bangana mu bikorwa, ngo ibyo se akora byose n'umwana arabikora. Rero bangana mu bikorwa. Ica kabiri, bangana mu kumenya, ngo se yereka umwana ibyo akora byose, kandi amaze kubimwereka umwana nawe aca bimenya. Ni ukuvuga ngo umwana amenya nk'ibyo se amenya. Ubwa gatatu, bangana mu nkomezi, ngo nk'uko se azura bapfuye akabaha ubugingo, niko n'umwana aho ubugingo abagomba. Rero murumva ko umwana atanga ubugingo, umwana arema, si umuntu asanzwe, ariko ni Imana, kuko Imana yonyene ariyo ifise ubushobozi bwo kurema. Ubwa kane, bangana mu guca urubanza, ku murongo wa 22, ngo kuko se atanumwe acira urubanza, ariko imanza zose yazishikirije umwana. Yesu niwe mucamanza twahawe, azocira imanza abariho n'abazoba barapfuye. Nawe urimwo na jewe ndimwo. Yesu twese azoducira urubanza. Ubwa gatanu,
bangana mu cubahiro kibakwiye. Umurongo wa 23 ngo bose bubahe umwana nk'uko bubaha se, nk'uko bubaha Imana niko bubaha n'umwana wayo. Nshuti yanje unkurikira, ntushobora kuvuga ngo urakunda Imana kandi wanka Yesu Kristo umwana wayo. Ntushobora kuvuga ngo wubaha Imana hama ngo uheze ureke kubaha umwana w'Imana ni Yesu Kristo, kuko amajambo avuga ngo nk'uko bubaha se niko bategerezwa kubaha n'umwana. Se n'umwana rero barangana, bakwiye icubahiro kingana. Bose bangana mu gutanga ubushobozi, ngo bose bakura umuntu mu rupfu bagamushira mu bugingo, uwo wese yizeye ijambo ry'Imana. Yesu na se bose barangana mu kwibeshaho. Imana ntikeneye uwundi muntu n'umwe kugira ngo ibeho, ntikeneye kandi n'ikindi kintu na kimwe kugira ngo ishobore kubaho. Na Yesu nuko nyene, nta kindi kintu na kimwe akeneye kugira ngo abeho. Dusomye ku murongo wa 26 haravuga ngo nk'uko se ari n'ubugingo muri we niko yahaye umwana kugira ubugingo muri we nawe. Bose aba bafise ubugingo, bose aba ntibapfa, bamaho ibihe bidashira, bose aba barikwije, nta kintu na kimwe bakenera kugira ngo bashobore kubaho. Nshuti mukundwa unteze yompi, intumwa Pawulo avuga ko muri Yesu Kristo niho habonekera ukunengesera kubumana mu mubiri. Ibi tubisoma mu cete Pawulo yandikiye Abanyefeso igice ca 2 ku murongo w'9. Nshuti yanje ukwiye kumenya ko Imana mwana yamyeho iri kumwe n'Imana Data hamwe n'Imana Mpwemu Yera. Ubu ni ubutatu bweranda bugize Imana imwe. Intumwa Yohana aravuga ngo mu gice ca mbere kuva ku murongo wa 1 haravuga ngo ubwa mbere na mbere ijambo yariho, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we hari ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Hepfo ku murongo wa 14 aravuga ngo kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yesu ni Imana. Icete Pawulo yandikiye Abikolosayi igice ca mbere ku murongo wa 15 naho nyene Pawulo avuga ngo Yesu uwo nyene niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we ariho byose byaremewe, ibyo mwijuru n'ibyo mwisi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha. Byose byaremwe nawe, biremerwa kuba ibyiwe. Yesu ni Imana yiremeye byose, kandi ni nayo iganza byose. Nawe nyene afise ijambo rya nyuma ku kintu cose caremwe nawe. Nshuti yanje, imbere yo kuzuka no kuduzwa no kurungikwa kwa Mpwemu Yera, Yesu yarazwi n'abigishwa nk'umwigisha, bamwita mwigisha, rabi. Abigishwa bakeyi nibo bamufata nka Mesiya yari yarasezeranywe kandi azwi nk'umwana w'Imana. Petero yanditse avuga ngo Imana umukiza wacu Yesu Kristo. Yohana nawe avuga ko Yesu Kristo ari Imana y'ukuri n'ubugingo budashira. Mu cete ca mbere Yohana yanditse mu cece ca 5 ku murongo wa 20. Mugenzi, wibuke ko atari ndi izina twahawe musi y'ijuru abantu bokirizwamwo atari izina rya Yesu Kristo, nkuko twabisomye mu byakozwe n'intumwa igice ca 4 ku murongo wa 12. Nuko mugenzi, wamuhamagara izina rya Yesu utahura igiciro caryo n'urwego Yesu Kristo ariho nka Kristo kandi nk'umwami. Kuko Abefilipi 2 ku murongo wa 9 harabivuga ngo nico cyatumye Imana imushira hejuru cane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azafukame mu izina rya Yesu,
ay'ivyo mw'ijuru n'ay'ivyo kw'isi n'ay'ivy'ikuzimu. Kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Yesu Kristo ni uhoraho. Yesu Kristo afise ububasha budasanzwe butovugwa, kuko ibintu vyose biramwumvira. Umuyaga n'ikiyaga navyo nyene biramwumvira. Nshuti yanje unkurikira, ngire ndangize. Mu kurangiza, mu Banyefeso 3:18 haravuga aya majambo ngo mugire inkomezi zibashoboza gutahura hamwe n'abera bose uburebure bw'ubwaguke n'ubw'amakika n'ubw'igihagararo n'ubw'amajepfo ubwari bwo, mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa, ngo mubone kunengeserezwa mushitse ku kunengesera kw'Imana kose. Nshuti yanje, Imana irasagutse impande zose. Niko ubushobozi bwayo buri, niko ububasha bwayo buri, niko n'urukundo rwayo ruri. Ico Imana ikugomba kuno munsi nuko uwoyimenya ukwiri kose, ukayimenya yose, kandi ukayiha ikibanza yose muri wewe. Umwana w'Imana ariyo Mana ukayiha ikibanza gikwiriye muri wewe, atana kantu na gato wisigarije mu mutima wawe, ngo akontorore umutima wawe, akontorore n'ubugingo bwawe nk'umwami aganza vyose. Aho niho muzomenya urukundo rwe rwuzuye, kandi niho uzoshobora nawe kurugendera, ukarwamamaza kandi ukarwereka n'abandi, kugeza ku rugezo Imana igomba ko dushikako. Ni ukuvuga ngo ibyuzuye twuzuze rwose, tunengesereze uko kumenya, kuko ariko kuri kuzuye kandi kudahinyuzwa. Turangirije ngaha. Wakoze kuntega amatwi. Ubutaha tuzobandanya iki kiganiro dushishikara kwiga ku mazina ya Yesu Kristo. Yesu aguhe umugisha.